ndabaramukije cyane bifuriza amahoro y'Imana abane namwe umwe wese bivanye naho aherereye. Uyu munsi shaka tuganire ku kibazo cy'ukuntu canke ukuntu ubona umusore cyane ku bakobwa, umusore afise igitsina kinini canke afise igitsina wewe ubwawe wifuza, ku buryo utomubona canke ariko arakuresha ukamurabisha ijisho kugira ngo azoze akugereza aho wifuza. Canke ukungene n'umusore ashobora kubona umukobwa afise uko igitsina ciwe kiba kingana urabishije ijisho. Hama nagoma ndabasabe utarakanda subscribe ayikande, azoba akoze kandi azoba amfashije. Uyu munsi nakoresheje telefone, nakoresheje selfie. Hama umusore usanga afise igitsina kinini aba ari umusore muto, umusore yonze, nta maboga ari barya abantu bavyibushe uzosanga afise igitsina kinini. Oya, umusore kawaida aca nk'umugabo afise igitsina kinini kirekire cagutse uzosanga atarenza 70 kilo, cyane atashobora kurenza ibiro 70, ntashobora kubirenza. Uwo simvuze yuko ngo abasore bose bembamba batavyibushe yuko bafise igitsina kinini, oya si bose. Uzora umusore afise igitsina kinini kandi cagutse arangwa nuko aba afise mu ikiganza ciwe kiba cagutse, kiba ari kinini cagutse, kandi akacagira n'ubutoke burebure. Umusore w'igitsina kinini arangwa n'ikiganza cagutse kandi akaba afise n'ubutoke burebure. Umusore nawe afise agatsina gatoya, aba afise akaganza gato n'ubutoke bugufi. Umusore afise agatsina gato canke umugabo afise agatsina nyene igitsina kigereranye, aba afise mu kiganza ciwe haba horohereye kandi aba afise akaganza gatoya nk'akumwana. Twaravuganye naho umukobwa naho afise igitsina kinini aba afise iminwa minini, aba afise iminwa yagutse minini pe. Urya ntuzobona umukobwa ngo afise iminwa minini, umukobwa ngo umugaye ngo nukubira ngo ibinwa vyiwe. Uzomeye uko atekeye bijya binwa niko aba afise n'igitsina kinini. Umukobwa umva uko iminwa ibiteye uzomenye ko bijanye n'igitsina ciwe uko kiba kingana. Uko ibinwa biba binini niko n'igitsina kiba kinini, uko iminwa iba mito uko uyibona igereranye niko n'igitsina ciwe kiba kigereranye. Barya abantu rero usanga bafise utunwa dutoya tubumvye neza, uzomenye yuko ari bantagigenda agatsina kawo ari gatoya. Ndatanga nk'akarorero, umbabarire ariko gato, yaba nka kurya, oya ndabihevye, nagira mvuga abaririmbyi bari hano bafise iminwa minini, nagira mvuga ati yaba bari nk'abakobwa baba bafise ibitsina binini. Ndazi murabivuga muri comment yabo, nabo nagira mvuge bafise iminwa minini. Uko iminwa ibingana niko n'igitsina cy'umukobwa kiba kingana. Yumva ubonye ko umukobwa afise iminwa minini, menya yuko afise n'igitsina kinini. Nimba ubona ko umukobwa afise iminwa mitoya ibumvye neza, menya yuko abafise n'agatsina gatoya. Nababwiye rero yuko umusore afise cyangwa umugabo afise igitsina kinini kandi cagutse kandi kimara ipfa aba ari umusore muto. Abagabo b'igitsina kinini ntibigera babyibuha, nabibabwiye ntibigera babyibuha. Kandi kizokwereka rero nuko azi no kwikora neza, azi gukora kajya kazi neza ko mu gitanda. Uzosanga ari wa muntu akunda siporo,
ataguma hamwe antuka ari wa wundi menga ni nk'akaguru karabera. Umusore nawe bajya babyibushe cyane ajya kweri wapi bafise inyagatsina kagereranye gatoya. Ikizoranga noneho katanabizi katana akazi ko mu gitandazi ni umuntu yihaya, azoguma yihaya bari mu irigara, azoguma nta nibanga bika. Ngira ngo nta bakobwa bayarabiriye arabavuga, umva n'umuntu yihaya ndabizi ndazi kubikora. Kandi wa mundi muntu acepuka, ni wa muntu acana inyuma cyane, agacana n'inyuma cyane kandi atanibyazi atanubwazi no kubikora. Rero mu abakobwa mwe nimba ubona ko ugeze mu bigero byo kubaka, rabira kuri ico uvuga ati umuntu nitwabana tuzoshobokana, kubera urabiye nakubwiye nababwiye ico murabirako. Murabira umusore w'igitsina kinini, murabira ku kiganza, abafite ikiganza kigumye kandi cagutse, ikiganza ciwe kiba kigumye kandi cagutse, n'ubutoki bwiwe bari burebure. Umusore nawe agatoki kaguwu gitsina kigereranye cya gitoya, abafise akaganza nk'akumwana kandi korohereye. Ikizokubwiye ko atanabizi ani wa muntu yihaya, ni wa muntu aguma agenda yivuga amazina, ni wa muntu aresha cyane, ni wa muntu acanamwo vyimazeyo. Umukobwa nawe nababwiye ko murabira wa musore uvuga ati nkeneye umukobwa w'igitsina nyene kinkwiriye, abafise ibinwa binini, abafise iminwa minini, wa wundi nyene aseka n'ibijigo vyahariya bikaboneka kwera ubwaguke bw'iminwa, uwazo bafise igitsina kinini. Wa wundi nawe afise utunwa tubumbye neza nye tubumbye, ubona nye kari dutoya, menya yuko azoba afise agatsina gatoya. Hama ndabashimiye, ndabasabye gutarakora subscribe, kandi maze gukora subscribe vraiment murakunze cyane, ndabakunda gose. Umuntu atarakora subscribe nawe ayikore. Umaze kumviza kino kiganiro gushika hakigeza atarakora subscribe, vraiment agira umutima w'urukundo ayikore, agira umutima w'urukundo ayikore. Umunsi ndaberetse taye yanje uko ingana. Uyo muvugana n'uyu umwigisha bigisha ibintu by'amabanga y'urugo ni jewe. Ndakora ubushakashatsi bwose bushoboka kugira ngo ingo zanyu zubakikwe neza, abari mu rugo bubake neza, kuko aho isi igeze irikirasamburwa n'ibi bintu tugenda turigisha. Kera abapapa canke abamama ibintu ntibyabaho, muga kubera ngubu novuga ati ni hisi igeze. Abagabo benshi baracepuka bahagenda hanze, cyangwa abagore bubatse bahagenda hanze. Muri ico gihe rero umugabo yagenda hanze agashasanga hariyo umukobwa azi umva ajanye naho igihe kigeze, ukashasanga ari karata umugore we mu rugo. Rero izi nyigisho tuzigisha kugira ngo babandi bari mu rugo ntibatabwe, nabo babimenye kugira ngo bubake ingo zabo neza. Narabwiye yuko yishene yigisha ibintu byinshi, yigisha urukundo, yigisha amabanga y'urugo, yigisha indero y'abana, ubutunzi buriko burasambura ingo nyinshi, yigisha ibintu byinshi pe. Rero ndabasabye muze murakurikirana iyo channel, muzohigira byinshi, muzoharonkera ubumenyi bwinshi. Ndabashimiye cyane rero, muheza gigwe aho muri hose, mugira aho muba mubahwe. Utarakora sabone ayikore, utarakora canke bivana telefone yawe, utarakora subscribe ayikore, azoba amfashije. Sawa, muheza gigwe cyane, ndabakunda gose.